Iyo wibagira je ugapfuma wibuka igise wateye rabana bana wavyaye waragiye usigubataye ibuka baracyari bato baracyakene kuregwa na nyina uzukuntu bibabaza umwana kutaregwa n'abavyeyi je ndazi ko nakubabaje ndazi ko nagukoshereje babarira garuka imuhira turera abana yo akanyimana ikidutiza ubuzima ingo tubarerere hamwe ari ukwiga narize yo abana barandiza mukumbaza iyo wagiye barandiza mukumbaza mamarihe inzu irandiza ndavyukuntu haragacerere urandiza nibutsiye twavuye baby I miss you mugore wanje rabugaruke iyo wumvise ni voko ni sound ituje sana imeze fresh ya Msamaria Danielo ku ndirimbo yiwe aherutse gushira ku mugaragaro indirimbo yiwe aherutse gushira ku mugaragaro indirimbo igise ni indirimbo nkuko vyumva ifise feelings ikomeye kandi bigaragara yuko ikora ku mutima wa Msamaria Danielo. Nimba utaragira subscribe ndagusabe ugire subscribe ugumane nanje. Ubusesanguzi bw'uno munsi ni indirimbo igise ya Dani. Indirimbo yasohotse ni indirimbo imaze igihe gito gose isohotse ariko hari ibibazo byinshi ku bantu basanzwe bakurikirana entertainment bavuga yuko iyo yoba ari inkuru y'ukuri ni ibintu koko byashikiriye Msamaria Danielo bituma aja muri studio araririmba igise aririmbira umufasha wiwe Anita. Ubizi neza yuko bari bamaranye igihe kinini bari kumwe bamaze kuvyarana abana babiri Alia hamwe na Nilha. Abo bana babiri rero ariko bikagaragara yuko muri ino ndirimbo bagaragaye bose babiri babaza papa babaza Msamaria Danielo ati mama yagiye hehe. Amajambo akomeye muri ino ndirimbo nshuti yanje very uri kurayumva urumva yuko ari the big true story kuko urabona ko ni foto bakoresheje mu ndirimbo yakoresheje mu ndirimbo niya Anita cyangwa niya mufasha wiwe Anita. Let's go rero ndakubwire nk'umusesanguzi wa Buja Flavor ico jewe ndashimye kurondera kugira ndanze ndaguhe inkuru y'ukuri yimvaho. Inyuma yo kumva uko navuze ati okay, reka ndamurondere Dani ndamubaze d'abord ino ndirimbo ni the true story canke Msamaria yarahakanye ajyama ku kirago ararahira ararengo yuko si the true story ari inkuru yayibonye ku wundi. Si inkuru y'ukuri ahubwo urazi ko abaremvyi kenshi turimba ibintu biba ku babanyi ivyo tubona n'ibitubako ariko ibi nivyo nabonye. Uwo ni Msamaria Danielo ariko mu kiganiro nakoze nagize amahigwe yo kutelefona direct umufasha wiwe Anita nawe nyene aze ambwire ino ndirimbo ni vy'ukuri ni true story yakuririmbiye wewe waravuye mu rupango nawe nyene ati wapi sinavuyeyo kiretse gusa yashimye nyene kuririmba iyo ndirimbo nyene yashimye kuririmba iyo ndirimbo. Mimi niko nyumbani labda niamua tu kwa sababu kulikuwa matatizo tu madogo labda enda nikaamua kuimba hivi. Uwo rero yari umufasha wa Msamaria Anita ariko hari amakuru rero amakuru yizewe amakuru afise ibice vyinshi yarenga 80% yuko koko hoba hari ugucanamwo hagati ya Msamaria Danielo hamwe n'umufasha wiwe Anita yuko Anita
yoba yaratekeye ibintu vyiwe arasepinga aragenda ava yuko Msamaria Daniel asohora ino ndirimbo. Ni kuvuga yuko indirimbo yaje nka message aririmbira Anita, naho uvyumva yuko bose bavyanse, ariko hari amakuru muri quartier, amakuru afise ibice vyinshi yemeza yuko hiyo kapo ya Msamaria Daniel na Anita ilisambuka. Tatizo ni nini? Hari abantu bariko baravuga ngo yuko amakosa yoba ko ari kwa Dani canke kwa Msamaria Daniel, ariko mu Kirundi bacimugani bati imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Mu kiganiro twakoze igituma ndakubwira yuko imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo, ava yuko ndamutelefona Anita mu kiganiro twakoze na Msamaria, nuko Msamaria yararize ariko araririmba iyo song nka kapela. Ibi rero byarateye amakenga cyane ku bantu benshi bari muri Buja Flavor. Wewe nimba uri umuntu usanzwe ukurikirana cyane ibikorwa bya Dani, wewe indirimbo yumvise gute? Irimbo imeze gute? Linki yayo iri ngaho hepfo, winjire nimba utarayiraba uyirabe uyumvirize, hama muri commentaire uze umbwire ku bwawe wibaza yuko yoba ari the true story. Jewe ndakubwiye yuko ndibaza ibice byinshi yuko ino ndirimbo igana mu buzima bwa Dani. Ingo nawe uyumvirize uyirabe, hama uze unyandikire muri commentaire uti oui c'est true story ou bien non kubyukuri ce n'est pas the true story. Nimba ari true story uhanuye iki Anita? Let's go, ni Sule Sindimu, come on.